Ikaze kuri G4G. Uyu munsi tugiye kubabwira amazina y'abahungu n'amazina y'abana b'abakobwa, nk'uko benshi babidusavye batubwira bati muzotubwire amazina y'abana b'abahungu n'abana b'abakobwa y'abayisilamu canke amazina ari muri Korowani, mutubwire n'insobanuro yayo. Nkuko babisavye ari benshi, uyu munsi rero tugiye kukubwira aya mazina n'insobanuro yayo. Amazina meza, twaguhitiyemwo amazina 20 y'abahungu n'ay'abakobwa meza cane. Ico usabwa niki? Raba yuko wakoze subscribe nimba uri mushasha, hanyuma nimba usanzwe warakoze subscribe dufyondere like. Hanyuma nimba hari amazina uza kuba wakunze, utwandikire muri commentaire, dushire uturiro canke dushire udutima canke uvuga uti ndayakunze, uzoba ukoze cane. Reka ubane natwe muri iki kiganiro kugera ku mpera y'iyi video, ndabizi yuko utaza kwidoga. Izina ni ikintu ciza cyo guha umwana wawe, izina ni karangamuntu yindi uha umwana wawe akazorinda apfa, kandi izina ryiza ku mwana ni umugisha. Bana natwe rero, turahera ku mwanya wa 20. Ku mwanya wa 20 turasanga izina bita Ahsan. Ahsan ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo mwiza cane, umwiza cane. Iri zina rishobora no gusobanura ngo umuhungu mwiza cane. Hanyuma ku mwanya w'19 turasanga izina bita Ayat. Ayat ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo ikimenyetso c'Imana. Ku mwanya wa 18 turasanga izina bita Ahmed. Ahmed ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo wo gutazigwa. Hanyuma ku mwanya w'17 turahasanga izina bita Zoya. Zoya ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka muri Irani. Iri zina rikaba risobanuye ngo urukundo. Iri zina rishobora no gusobanura ngo ubuzima. Ku mwanya wa 16 turahasanga izina bita Imran. Imran ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo gutera imbere. Iri zina rishobora no gusobanura ngo gushigwa hejuru. Ku mwanya wa 15 turahasanga izina bita Neila. Neila ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuco. Iri zina rishobora no gusobanura ngo ubusayangana canke ubukayangana. Ku mwanya wa 14 kuri aya mazina y'abana b'abahungu n'abana b'abakobwa ari muri Korowani turahasanga izina bita Salim. Salim ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rishobora no gukomoka muri Turikiya. Iri zina rikaba risobanuye ngo kurindwa. Iri zina rishobora gusobanura ngo amahoro. Iri zina rishobora no gusobanura ngo ijwi. Ku mwanya wa 13 turasanga izina bita Anaya. Anaya ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo uburinzi. Tubandanya uru rutonde, ku mwanya w'12 tuhasanga izina bita Ihsan. Ihsan ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo gukora neza canke gukora ivyiza. Hanyuma ku mwanya w'11 turahasanga izina bita Hafsa. Hafsa ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo gushira hamwe
canke rishobora no gusobanura ngo intambwekazi ntoya canke intarekazi ntoya. Hanyuma ku mwanya w'icumi turahasanga izina bita Omar. Omar ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo gutera imbere. Iri zina rishobora no gusobanura ngo kuramba. Ku mwanya w'icenda turahasanga izina bita Falha. Falha ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo umunezero canke ivyishimo. Ku mwanya w'umunani tubandanya uru rutonde turahasanga izina bita Nasir canke Nazir. Iri zina ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanura ngo uwufasha. Izina rishobora no gusobanura ngo uwushigikira, wa muntu afasha abandi. Hanyuma ku mwanya w'indwi turahasanga izina bita Aziza. Aziza ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo gukomera canke umunyenkomezi canke umunyacubahiro. Iri zina rishobora no gusobanura ngo umukundwa. Hanyuma ku mwanya wa gatandatu turasanga izina bita Jabal. Jabal ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwuhambaye canke uwushoboye. Ku mwanya wa gatanu turahasanga izina bita Fatima canke Fatma canke Fatuma. Iri zina ni izina ry'abana b'abakobwa, rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina risobanuye ngo umuntu yirinda canke umuntu azi kwirinda. Hanyuma ku mwanya wa kane turahasanga izina bita Hanifu. Hanifu ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwizera nyawe canke uwizera w'ukuri, wa muntu yizera vy'ukuri. Hanifu. Hanyuma ku mwanya wa gatatu turahasanga izina bita Zia. Zia ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo gukayangana canke kurabagirana. Ku mwanya wa kabiri turahasanga izina bita Yusuf. Yusuf ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina kandi rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo Imana yongereje canke Imana yongeye. Hanyuma ku mwanya wa mbere turangiza uru rutonde. Tubashimire mwebwe mwese mwabanye natwe, wakoze subscribe, wadufyondeye like, wagiye muri commentaire akandika, hanyuma n'uwapartage video zacu tumushimire. Ku mwanya wa mbere rero turasanga izina bita Akfa. Akfa ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwitanze canke kwitanga. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro. Aya namwe mu mazina ari muri Korowani mwadusavye, tukaba tubashikirije amazina 20 n'isobanuro yayo. Murakoze cane.